Imana yonkitsa ubukene niyo ngwara mbona asigaye ngwaye cyane nawe yabikwemereye yuko akubwira ati nimba wizere mu mukama uzoronka amahera ku mahera ushike nuzo yaronka yego nkaronka n'itiki isubirana inyuma kuko nta n'urufaranga na numwe twifitiye twizeye Imana yuko ari yo nyene gusiro dufasha ikaduha itiki dusubirana igitega Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazo n'abashavuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuba tubikora reka tubaze tugengurikira Imana. Hama dusubira dugengurikira n'abagabo bakunzi ba Buja Hit TV. Right now rero mumbora naje mu gikorana cya Prophet Joshua umukozi w'Imana kandi yabikora neza. Ni biganiro vyiswa akoranye muri Buja Hit kandi yarababwiye ko akora ibitangaro byinshi cyane. Ariko uno munsi nanishimiye ko no kwishikira ku kibanza aho abikorera. Kumbre namwe mubibona ukuntu abikora. Ni wave mubona ko ni benshi ndazi niko n'ubu benshi bataravyizera ko abikora koko. Ariko uno munsi nanifuje ko twoshikira ku kibanza aho akora korane ciwe kandi nizere ko araza gukiza abantu benshi ibimuga biraza kugenda kandi guys ndifuza yuko utoreka gukurikira kino kiganiro kandi ivyitso raza kwereka mu vyerekeye kuri kose mu vyerekeye ibitangaro vyo akora kandi yafashijwe n'Imana nkuko yamabivuga Yesu niwe muri kumwe natwe kandi utari kumwe na Jesus naco kwishikana ko guys keep follow me hey Fisto nakusavye uzenga gatoy bro Cyokuzi ba Buja TV nakubwiye yuko ni vyinshi kumbere vyabere mu kino kibanza kandi bashimiye n'abakozi b'Imana baba bakora mu barabana n'abandi bakozi b'Imana kumbere baririmbira Imana mu nzira zinshi zitandukanye hanye ndikumwe n'umuririmbyi rero bayi wa mbere bamoya gashimwe kiba bakama amafaranga menshi cyane kumbere uwo yivugira je ndayavuze aba bavuga ko na benshi bashobora kuyivugira bagwa imeranga na gute Shaka yapugana na kimwe ndavugana na kimwe bamuhaye ibihumbi amajanito ivyo uvyumva gute ko bagutuye mu benshi wowe barwana mahera wenyene biranezereye cyane kandi n'umugisha nyene kuri jewe ndabishimira Imana gose kandi sinubwa mbere uronse agashimwe yo kurya indirimbo yawe oya sugambe akambere renda bafinze yatwaye isanganiro awards bani henze oya ni henze nivyo vyumva gute kuba warakoreye indirimbo nuvuga wararirimbira Imana ukaburonse agashimwe kabi inshuro zigira kabiri vyumva gute banumva n'ubuntu bw'Imana nta nguvu z'umuntu zirimwo gusa ni faveur y'Imana ni mpamvu ushima Imana kubw'ibiriko biraba byose
kumbure kuri babandi babonye yuko aho boririmbira Imana kumbure bagacija mu vyisi wowe urabona yuko kumbure boririmbira Imana niyo boronka byinshi kumbure n'umunezero mu mutima yabo. Yeah. Umengo uratinya azi ko umuntu aririmba ko adakwiye gutinya umuntu ashikiriza ijambo ry'Imana adakwiye gutinya. Sintinya na gatoya. Kumbure ni iki ushimira babandi bama bagusupportinga mu bikorwa vyawe na cyane cyane byo kuririmbira Imana. Abashimira ndashimira abantu bose muri rusange ariko ndashimira cyane cyane ishengero ryanje eglise yanje GGC irongoye na Pastor Patrick Ngendakumana ndabashimira cyane n'abantu bose muri rusange sinashaka kubavuga bose kuko ni benshi cyane bansapotinga. Nuvuga yuko ni umukobwa kiri muto cyane kandi nuvuga yuko abikora neza cyane kandi abantu sima benshi indirimbo ye barayizi kandi bayirimba no mu ma church menshi cyane. Uvyumva ko tukwa indirimbo yawe yarabaye celebre gushikaho mu makwaya yose bayiririmba. Je ndavyumva nka faveur nyine yanavuze faveur y'Imana. Imana ni ibikurikirana byose canke Imana ni ituma message igera kure. Nta nguvu na zikeya z'umuntu zirimo nivyo nguma mvuga. Ndabona baguhaye ubushimwe bwinshi duhereye kuri aka kwanza akantu iki niki. Iyi ni certificat d'honneur. Yerekane hari. Certificat hamwe iyo ngaha munsi nayo. Iyi ni chèque. Mvuga nyamabanga nayo ndakuyiba. Oya nari. Ubwo. Ngamahera nari ngaha mahera amaze gushika muri konti. Jesus yabizi. Cyangwa bikijima. Basi. Ariko nizere kuzotanga icicuma. Zogitanga. Iryo ni banga. Cyangwa icicuma uzogitanga mu kuririmbira Imana kandi. Iryo ni banga ryanje umva sinobivugira nga. Ariko nizere kuri umukozi w'Imana kandi kuri ukorera n'Imana nizere kuzogitanga. Iri privé. Zogitanga. Oya. Yazotanga. Oya kwiki ushaka kubimenya none. Ni kubimenya kubera yuko ni benshi babyifuza kubimenya kuko kandi ni benshi bavuze ko umuntu akorera Imana kanezeza kubikora. Iyo ni vie privée y'umuntu. Kumbure ni nk'iki wohanura kumbura urundi rwaruko rwashimye kuja mu vy'imuziki batashimye kuja gukorera Imana. Ico nzi ni kimwe nuko iyo Imana yashize ingabire muri wewe niyo iyikurikirana. Peu importe ivyo wowe uri kuragira kubera kutamenya uko iyo ngabire iri muri wewe urashobora gutangurira muri ibyo twita bitari by'Imana mugabo ukarangiriza mu by'Imana kubera ko Imana irakurikirana ikintu yashize muri wewe. Urusazwe uzi kuvuza gitari? Ndavuze. Yes, vraiment uzi kuvuza? Gitari nyene. Gitari nyene. Bigiye korohera rero nizera ubu. Kandi tugiye kukumva mu ndirimbo nyinshi zitandukanye apana igimwe gusa. Yes. Mbere twitegera ikindi gishasha kuri wewe. Muzobimenya. Ariko twitege vyiza ntugiye kwicara nizera. Oya. Mbere umuntu akeneye kugukurikirana kandi akeneye gukorana nawe n'iki gisabwa. Cyangwa urafise abarwagarikiye niyo yoca ubagote. Umuntu akeneye kunkurikirana mu buhe buryo? Ukiye kugukurikirana cyangwa ukeneye kugufasha cyangwa ukeneye kugukomwokorana akagushira muri label yiwe byerekeye gukorera Imana. Ibyo kibazo numva ntakishura. Urafise abaguhagarika ibikorwa vyawe? Ndabafise. Izi ku ndirimbo zingana? Ndimba ndazifise zishika 5. Umaze gushira ku mugaragaro ushika kuri zingana? Imwe yonyene. Habuze ikizo zini kugira izosohore? Ni ikibazo c'umwanya ndi kw'ishuri nandi occupé n'ishuri gusa ubu amashuri ndahejeje numva umwanya ugiye kuboneka. Amashuri warahejeje Humanité? Mejeje uyu mwaka. Twizere tuzokubona muri kaminuza naho nyine? Muzombona. Tuzokubona. Wowe urabona yuko vyerekeye kw'ishure n'umuziki urabona ko bigendana neza? Byose biragenda neza? Mureka tuvyizere ko murazozo ibindi bikorwa bishasha. Kesi bakunzi ba Budget kumbe zanabasozera hama ndagukeza sha. Merci. Félicitations. Merci. Kumbure wahiganywe na benshi kumbure byadutangaje benshi kwa abantu batuzi kuza kugatsindira ugashima. Ama ku bantu bavuga yuko Prophet Joshua yakoresha ibintu bitari vyiza wabwira iki? Icyo nizera ni kimwe. Nyemu w'Imana arihishurira abamukeneye bose. Igihe ushatse ko guhishurira ko umuntu ari ukuri cyangwa atari ukuri arabiguhishurira. Icyo novuga no kureka kujija umuntu. Wewe ganiriza Imana ivugisha bose kuko idukunda twese cyo kimwe.
yashaka kuguhishurira ka discerna by'ukuri ko ari ukuri cyangwa atari ukuri. twari kumwe nande Na Eden Bank twari kumwe na Eden Banga nyene umwanditsi w'indirimbo ijambo. nyene umwanditsi w'indirimbo ijambo urayizi indirimbo iri celebrate cyane novuga yuko mu eglise yose kandi nizere ko no ku radio yose barayivuza cyane. Jesi bakunzi ba Budget TV nko twari twabemereye turaza kugerageza kutuvugane nabo kumbere baba bafashijwe na Prophet Joshua kumbe naho nyene abifashijwe n'Imana abifashijwe na Jesus. Bite muvye ubu ni sawa biraza neza yego bihaje bakwita gute je nitwa Niyonzima Maria Tereza. waje hano kumbure waje hano nawe nyene ufashwe warugwaye iki muvye je ibintu vyabaye nk'ivyafatiye mu nzira nkiva muhira narinze nyene gusenga mu gikorane twaje tupfa Igitega hanyuma ngeze mu nzano bivyaye biramfata nkibaza nkumbure ngo nukubera nicaye mu muduga imyaka hanyuma ngeze ngankumva bitera biremera utwaye menga tundya kwizosi nk'intozi hanyuma nkumva izosi menga ku rutugu ni ibintu nikoreye menga namabuye niho navuga nti aha naze imbere y'Imana naze kwa muganga akiza atarinze kugusaba amafaranga ntisinosubirana inyuma ingwara kandi naze imbere y'Imana niko guca rero ndugareho mu bandi bagwaye rero kugira naye nkire none ubu numva ari mitende nakize wakize neza yego nta bindi bigwara warusanzwe urwaye kuva bwa mbere ibindi bigwara nari ngwaye uruntu rwo mwitako igihe twagibaha igikorane ku rusengero iwacu baransengeye ndakira urushengero wanyu bararushengero urakira yego nubunya ivyo onyo byari byagufasha no munsi nk'ibitangazwa mbere naho nyene bagusengeye birakira navyo nyene vyakize kuko unagiye numva imisonga iravya itera imanuka gutya ku maboko iyi ni imisonga ikaravya imanuka mu mugongo kumbure nk'abavuga yuko Prophet Joshua bavuga yuko yoba akoresha ibintu bitari vyiza kumbure nigiki wobabwira kumbure nk'abo bakore wafashe ibintu atanagukorako kandi naho yo gukorako nta bintu by'imiti yoba ariko araguha nta n'urushinga gutera nta n'ikindi naguha akoresha ubushobozi bwa mpwemu yera twe tukize kubw'Imana tukize kubw'imiti cyane kubw'ishinge tukize kubwa mpwemu yera shingiye intaha Imana kuko ari igenda inkiza ku ngwara zose ikindi Imana yonkiza ubukene niyo ngwara mbona asigaye ngwaye cyane nawe yabikwemereye yuko akubwira ati nimba wizere mu mukama uzoronka amahera ku mahera usikene uzoyaronka yego nkaronka n'itiki isubirana inyuma kuko nta n'urufaranga na rumwe twifitiye twizeye Imana yuko ariyo nyene gusa irodufasha ikaduha itiki dusubirana Igitega naye handi nakiza ingwara mu izina rya Yesu Kristo amen. Wambwiye ko witwa gute muvyeyi wambwiye ko witwa gute nitwa Niyonzima Maria Tereza murakoze cyane kandi Imana iguhezagire cyane amina.